Hello everyone, nizere ko mukomeye nkuko rero twatanguye twiga icongereza tugira tubandanye kandi nizera vy'ukuri ko mubona ko muriko murabandanya mwiga vyinshi. Uno musi rero tugira tubandanye twiga ibintu bihambaye cane, ibintu vyerekeye ingene bakonjuga amaverbe canke uko batuvyita mu kirundi kuhadikiriza, kuko urazi iyo uriko uravuga ururimi utegereza kumenya ingene ukoresha amaverbe. Nk'akarero uvuze uti ndiga icongereza, wobivuga gute mu congereza? Rero ivyo ni ibintu tugiye kwiga, turabe ingene babishira mu mungane, hama turabe ingene babivuga mu kwemera, babivuga mu guhakana, mbere wanashaka ingene babivuga mu kubaza wemera canke mu kubaza uhakana. Ivyo vyose turaza kubirabira hamwe kimwe ku kindi, ndizera ko turi kumwe kandi muza kuhigira ibitari bike. Dutangure rero nkuko mubibona ngaha ugomba kuvuga mu congereza irivuga bavuga bati verb. Verb ni ugejeje ngaha ubushatse kuvuga ko ari mu rudende, ariko uvuze verbs bica bisigura muri bwinshi. Rero reka turabire hamwe amavuga amwe bamwe bakoresha kugira co tumenya n'ukungene mu bisanzwe akora. Reka rero turabire hamwe irivuga to have, kuko hari amavuga menshi ariko hariho rimwe bakunda gukoresha cyane. To have ni irivuga rero rikoreshwa cyane, reka turirabire hamwe. To have rero nkuko nande babwiye ni irivuga rimwe bakunda gukoresha cyane kandi rikundwa cyane gukoreshwa. Reka turabire hamwe nkuko mubizi, nkuko ivyo ngomba kubigisha tuza kubigira muri cyo bita present simple. Tuzakuraba ingene babihadikiriza muri kubu, ni ukuvuga nkavuga ndafise canke urafise, canke hariho n'abandi bavuga ndafita, arafita. Turaza kubirabira hamwe. Reka rero turabe ingene mu congereza babigira. Mu cigwa caheruka narigeze kubigisha ingene bakonjuga verbe to be. Hariho rero ibintu bitangura nk'akarero nka I, you, she, he, canke wanashaka it birajana, hama we, you, hama they. Ibi rero nivyo misi yose vyama bigaruka no kuri verbe to have, nivyo biza kugaruka kandi nivyo tuza kwiga. Rero reka turabire hamwe, biroroshe cyane musanzwe kubera ari muri kubu, muri present simple. Uca ufata aka kajambo, akanya ka to niko kerekana ko verbe itarahadikirizwa, mu gifaransa bwa infinitive. Rero uca ufata ukayizana ngaha, so uca tuvuga tuti I have, chokimano ngaha you have. Gusa aha kuri she, he na it birahinduka, uca mu verbe yose utegeza kongera ko s. Rero uca uyongera ko kuri verbe to have uyigira gutya she has. Hano uca tubandanya we have, you have, hama they have. Ego nivyo murubona ko bitagoye cyane, biroroshe. Gusa nuko ubuzi iyo verbe cisigura. Nk'akarero ngaha mu kirundi tukavuga insiguro yavyo ni ndafise, urafise, arafise, she has canke he has canke it has. Iyo ari igikoko canke akayabu urashobora kubikoresha it has. We have, turafise, you have, barafise, hama they have, you have bisigura murafise, hama they have bisigura barafise. Nk'akarero twongeye nk'akantu twavuga duti I have, nkavuga nti a book. I have a book. Birumvikana rero ko mba mvuze ndafise igitabo. A book bisigura igitabo. I have a book, we have a book, n'ibindi vyose ugaca uvyimenyereza. Ego muri make anya turahejeje gukonjuga verbe to have muri present simple, muri kubu. Rero reka turabire hamwe iyindi verbe kugira bidufashe gutahura, hama turaza kuraba ukundi dushobora kubivuga mu guhakana cyangwa mu kubaza, kuko navyo nyene birakenewe
kuko ni ibintu vyama bikoreshwa mu buzima bwa misi yose. Ego reka tubirabire hamwe. Ego tugira tubandanye rero, tugira tubandanye twiga neza icongereza, hama turabe aho biza kudufasha, aho tuza kugera. Nk'ubu murabona ko duhejeje kwiga ivyerekeye verb to have, turashobora no kwiga iyindi verb. Ndibaza nawe usanzwe uzi amaverbe atandukanye, nk'akarorero tuvuge kwiga icongereza. Kwiga, verbe kwiga mu congereza tuvyita gute? Tuvuga to learn. Apana to study, kubera to study bimera nk'uko umenga uriko urinjira ibwina mu kwiga ikintu, ugerageza kugisuzuma, ugerageza kuguma ukibandanya. Muga to learn ni mu buryo bw'ibanze, mu buryo bwo kumenya ingene gikora, nk'ururimi igihe uri kuriga ibintu vy'ibanze nyene, ibintu bitangura canke utararumenyera cane, niho duca dukoresha iyo verb to learn. Reka rero tuyandike, duce turaba ingene tuyikoresha. To learn. Ego, iyi ni verb tugiye kuraba. Hama murabona hano nanditse I, you, we, they. Kubera iki nabigize ku ruhande? Ni kubera nk'uko twabibonye kuri to have, vyose biza mu kubikonjiga muri présent, vyose biza kuba bifise ikintu kimwe. Nk'akarorero nka nza kuvuga I learn, you learn, we learn, they learn. Nico gituma ntagombye ko tuguma tuvyandika cane, gahanda nzashobora kuja kwandika gusa learn, hama tubona ko ibi vyose biza kuba biri hamwe. Ego, nuko rero gusa you nkuko mubizi mu congereza, iyo ukoresha uri kubwira umuntu umwe umubwira you, canke ubwira abantu benshi ubwira you. Rero bivanye nuko ari benshi canke ari bake uzokoresha co kimwe, mugabo mu nsiguro bizo bitandukanye. Ahandi ho kwandika vyose nico kimwe. Ego, hama rero hariya naho twoce tugira gute? Mwamuvyibuka ngene twobigenza? Kuko hariya kuri shi twibukanye yuko misi yose uriko urayikonjiga muri présent utegereza gushirako s. Mugerageje twoce tubigira gute? Uca wongerako s gusa. Reka tuvyandike, tuca tuvuga she learns, canke he learns, canke igikoko canke akayabu ico genda bikunda canke ari ikintu, aho uvuga uti it learns. Ego, nuko rero bimeze. Ndibaza biratahuritse. Murabona ingene tubigenza, uku niko bimeze. Biba bisaba gusa ko umuntu abivyimenyereza akatari gake, hama ugatahura ico uvuga n'ico gisigura. Uko uriko uravuga utegereza gutahura ico bisigura, niho utavyibagira, niho bica biba muri wewe nyene. Ego, gushika ngaha ndibaza ko bitahuritse kandi vyumvikana. Gusa imbere yuko tuza kuraba ingene babishira mu guhakana no kubaza, nagomba turabe iyindi verbe ya nyuma, hama ce tubigirira hamwe. Muriteguye? Reka tubandane. Tubandanije rero tugiye turabe iyindi verbe. Iyo verbe yitwa to do. Nayo nyene iri mu maverbe akoreshwa cane. To do bisigura kugira ikintu canke gukora. Nk'akarero gukora devoir, canke gukora n'igikorwa. Ego, mugabo biratandukanye niyo bita to work. Iyi bandika gutya kubera anya ni nko gukora akazi, mugabo nko ngaha anya ni nko gukora turavyiga itandukaniro. Numva umenga ndabigiyemo no nsanga ndiko ndasigura vyinshi, mugabo to do biratandukanye. To do kubera cane cane mu congereza bavuga to do a homework, bisigura gukora nka devoir à domicile, kajya gakorwa baguhereje. Hama iyi to work cane cane bayikora nko gukora akazi. I work at KCB, canke I work at BILC. Rero biratandukanye. Reka rero tuvuge duti dukoreshe iyi do. Ego, iyi nya tuzoyiga canke namwe muzoguma muvyimenyereza. Reka tugire rero to do, tugerageje nkuko twabigize ngaha mubona twoce tubwira gute. Hano ko twoce dufatiye tukayishira ngaha anya, hama twoce tuvuga duti I do, you do, we do, they do. Urumva biroroshe. Nk'akarero tuvuga tuti I do a homework. Bino bisigura ndakora devoir, urakora devoir, turakora devoir, barakora devoir. Nuko bimeze rero. Urabona biroroshe cyane kuko ufata ikintu ukagishira. Hama hariya naho rero, hariya niho umenga biratandukanye gato, mugabo nkuko mubizi twongera ko
s. Ariko hari itandukaniro igihe cyose uzobona yuko verbe iherezwa na o, imbere yo kongera ko s uzobanza wongera ko e. So mu yandi majambo duca wongera ko e hama s. Hama uzobikoze neza. Reka tugire rero ngaha anya cyo twongera ko she does cyangwa he does. So twavuga duti he does a homework. Ego ni nkuko onya navyo nyene igihe cose nk'indi verbe dushobora kubona imeze nk'iyi turashobora kubona nka go, urashobora kuzovuga ushitse hariya kuri he cyangwa she ucuvuga she goes cyangwa Peter goes. Ego ni nkuko onya. Ego ubunya ndabona yuko dushobora kwiga ibindi mu guhakana. Reka tubirabire hamwe twese ingene babikora. Rero ubunya tugira turabe ingene nk'akarero mvuga nti nta gitabo mfise cyangwa ntufise igitabo. Twibukanye yuko gufita bisigura to have mu Congereza. Twishire ko ngaha kandi to have. Mugabo ubwa mbere two turabiraba mu kwemera. Ubu naho tugira tubirabire hamwe mu guhakana. Sivyo? Tubirabire hamwe mu guhakana. Twoshe tubivuga gute? Hari benshi bacavuga ngo I have not. Ibintu nk'ivyo. Mugabo suko bimeze. Cyangwa she has not. Oya suko bimeze. Musanzwe hano muri kuru utegeza kuvuga uti ari akandi kanongeramo. Nico gituma nari nabahereje ijya verbe to do kugira tuyimenye ingene iba conjugué kuko iraza kudufasha ngaha. Mugabo ngaha anyiza kudufasha bayita ikihinduka auxiliaire. Musanzwe auxiliaire tugerageje kwisigura mu kirundi bisigura ni verbe rifasha. Nico gituma riza gufasha kugira ivyo guhakana gushoboke neza. Niyo ndimburo yo mu Congereza niko babikoze. Rero imbere yo kuvuga ngo mu guhakana utegeza gushiramo iyo verbe to do hamukacongera ko kajambo not hamukaza kubona kongera ko have. Aho nyene ubitoye neza ubivuze mu buryo bubereye kandi bwo babarengera cyo tubigenza. Ana ngo ngaha anya twumvise ko ari cyo kimwe ico nza kugira ngaha kimwe muca mumenya ko kijana n'ibi vyose. Hano rero cyo tugira nk'akarero fatiye kuri I cyo tuvuga tuti I do not have. Yego. Anya twaduhejeje kuvyandika neza. I do not have. Cyangwa you do not have. We do not have. They do not have. Nuko rero bimeze. Abonye ubumenye neza yuko babivuze neza. Aka kajambo rero ino verbe ko nababwiye ikimera nka bayita auxiliaire. Ni rivuga rifasha. Rero murakine kumenya neza kuko bino bintu usanga benshi babizi cyangwa abandi ugasanga nabo bizi ntavyukukonyera ugasanga aho kuvuga I don't have a book ugasanga gusa I have not a book. Kumbura umuntu yokumva ivyo uvuze mugabo ukuri nuko utegeza kubikora gutya. I don't have a pen. Ikaramu. I don't have a book. Ego. Nuko rero bimeze ndibaza navyo ntibigoye uko utegeza kuvuga kano kantu gusa ico kongera ko nuko hari uburyo ushobora kuvuga upfunyapfunyije kino. Aho kuvuga I do not have ukavuga gusa uti I don't. Nkuko mubibona ni nkuko twafashe iyi not tuyifatanya no ngaha akanaka kace kaba kajambo kamwe amakanako n'agakwabo ko hejuru gacongera ko te. So tuvuga duti I don't have a book. Cyangwa you don't have a book. We don't have a book. They don't have a book. A book ndibaza nari kibabwiye yuko gisigura igitabo. Ego. Hariya naho bimeze gute? Tuvyiyumvira ko naho nyene bigoye. Twabonye ingene ijya verbe to do ingene bayigira. Ingene bayikonjuga. Ucubona yuko cha tuvuga duti she naho tubishira nta munsi nta kibazo. She does not have a pen. She does not have a pen.
bisigura yuko nta karamu afise. Rero nkuko mubibona aka kagarutse ryarivuga rifasha rica rigarukamo, ariko kandi tugerageza kubifunyafunya naho nyine turashobora kugira gutya, tuca tuvuga duti she doesn't gutya, umva twavuze does gutya nyene, hama tuca twongera ko ya n agakwabu ko hejuru na t. She doesn't have a pen. Birumvikana cyane ndizera ukure nuko bashobora guhakana mu Congereza. Musanze bino bintu biroroshe, ariko bitegeza kenshi hari igihe kubera tudakunda kubyisubiramo usanga bitugora guhakana muri kuvuga muri cool nk'akaro kuvuga ati I don't have money. Money bisigura amahera. I don't have money bisigura nta mahera mfise, cyangwa she doesn't have money bice bisigura nta mahera mfise. Mugabo uvuze I have not money ntikivunika neza. Mubisanzwe mukuri ntikivunika neza. Ego tuzoshobora kuraba aho bivuga ivyo onya, mugabo ubunya twaba turafashe ibintu kuko dutegeza kwiga intambwe ku yindi. Ego uno munsi rero reka turabe ingene tubandanya ce twiga n'ivyo kubaza, kuko umaze kumenya ibiinya biroroshe kucongera ku ivyo kubaza. Reka tubirabire hamwe hama tushobore kumenya vyinshi bitandukanye. Ego tugira tubandanye rero twiga ikindi. Ubu naho tugira turabire hamwe ingene umuntu ashobora kubaza ikibazo mu Congereza ari amaverbe yandi. Nkuko nababwiye ubwa mbere, verbe to be twarabonye ingene bimeze. Niba utarabona ico cigwa urashobora kuzora mu vyigwa twatanze imbere, urashobora kuzobisubiramo. Nubwo hanyene nkaco kimwe turazi ico bita inversion du sujet, canke ukungene usanga mu kubaza mu Congereza usanga babanza gutangura bagashiraho cyakindi babwira irivuga rifasha arico bita auxiliaire, nico gica gitangura hama hagaca subira sujet. Mvuze sujet ni in I, you, we, they. Birumvikana rero tugira tubirabire hamwe, navyo nyene biroroshe tubiraba mu mwanya mutoya tuzoba tubitawe, bizobe hazoba hasigaye ko wimenyereza kenshi gashoboka. Rero munyibutse rya rivuga rifasha numve ko aho ko mubyibuka do. Yego ni do nyene. Ubu rero tubitana ngaha hanya tuvuga duti do. Akarongo bavuga ati ndafise ikaramu, tuvuga uti do I have a pen? Do I have, reka tuvuge ikindi naco, do I have a house? Do I have a house? Nico kimwe no ngahantu ugomba kubaza umuntu ati urafise inzu, ucuvuga uti do you have a house? Do we have a house? Turafise inzu. Do they have a house? Barafise inzu. Reka ntitwibagire akamenyetso ko kubaza, kubera ngaha anya turi mu kubaza. Ego ubu uriko urabaza ataciyumviro na kimwe ufise yuko uwo muntu yoba afise inzu canke yoba atayifise, nta makuru namwe ubifiseko. Rero nico gituma ukibaza kuno do I, do you, do we, do they have a house? Nuko biroroshe. Ego mugabo reka tubaze turabe hariya naho tuja tugenda gute. Tuvuga duti do she have a house? Tuvuga do kubera wibuka ko she ari does. She does. Rero tuvuga hariya hanya does she have a house? Does she cyangwa does he have a house? Ayibona nuko bicimera rero. Ego nuko onye ndibaza ko byumvikana misi yose igihe namanje kundigisha Icongereza abantu wanashaka n'ikintu cyacu cyose gusubiramo kuvyimenyereza kubigerageza uko bishoboka vyose cyangwa gutanga ubundi burero n'ibintu nkenerwa cyane, nivyo bigufasha mu bisanzwe gutahura mu buryo bushimitse ivyo uba wize. Rero ndabatera intege cyane mu bisubiremo. Nk'ubu turabona ko twagize verbe to have, amagambo cimuraba yandi ma verbe no mugira verbe to learn cyangwa to see, nzoza ndarama amajambo cyangwa isubira y'amajambo ndabagirira kenshi gashoboka kugira ubandanye mwimenyereza.
ego nuko rero bimeze ariko imbere yuko turangiza nagira ndabereke mwabonye ko ngaha anya twabajije ikibazo muga kuno kubaza ikibazo harimo kwemera naho nwashitse ko akano kajambo ni nkukumega cyo turabaza ataguhakana birimo kandi insiguro hano isigura yuko urabajije ikintu ariko nta makuru namwe ubifise kuri cyo gituma ubajije ijana kujana atacu biziko nk'akantu mvuze nti do I have a house bo nivyo kwibaza ntibikunda ariko kubera ubusanzwe ubizi mugabo nk'akaruvuze do you have a house ndabikubaje do you have a house ico gihe ni nkuko nta makuru namwe ndabifise ko kandi bankeneye kumenya yuko wowe uyifise cyangwa utayifise ariko rero igihe tubajije mu guhakana nibyo ca ndabereka ico gihe mba ngomba kwemeza yuko ivyo nanisanzwe mfise cyangwa amakuru nanisanzwe mfise ariyo mu kubaza rero guhakana co tubigenza gute reka tubirabire hamwe ndabahereza akarero ngaha anya kuko twabonye ko vyose kuko ndabigeze kuri kimwe muca mubona ko vyose bikunda ngaha nk'akarero ngomba kubaza nti nk'akarero nta mahera ufise urumva ko harimo guhakana nta mahera ufise iyo ndakubaje ikibazo nk'ico nta mahera ufise ni nkuko mba nitega ko wari uyafise canke nkaba nkeneye kwemeza gusa ko uyafise uko kumbure mba nabonye ko wari uyafise canke wayaronse mugabo kugira nkuremo akinga yose ndashobora guca kubaza nta mahera ufise mugo ndakwaje nti urafise amahera kino ni kibazo kiba kimeze ijana kwijana nta kimwe ijana kwijana nta makuru nahenda bifise ndakenera kumenya inyishu ivuye kuri wewe murumva ndibaza itandukanye umusanzwe kino cigo narigeze no kukivuga kuvyerekeye verbe to be kugira bitahurike neza aha rero mvuze nti nta mahera ufise noco ndakubaza nti do you not have money? Do you not have money? Arana not ho yagiye ntibayishira ngaho imbere do not no bavuga do you not have money? Bega nta mahera ufise nje bisigura nta mahera ufise mugabo nkuko twabibonye urashobora gufata ibiinya ukabipfunya kubishira hamwe ukaca uvuga uti don't you have money? Ico gihe rero umuntu mubajije nta mahera ufise wahitega ko arayafise ni nko kuba ufise amakuru makeya kuri ivyo bintu rero nanyene ko mutahura igihe kuko icongereza naba nkuko nababwiye turiko twiga icongereza cyo kuvuga si icongereza cyo gushira ku mutwe gusa bakubwiye ngo okay ngushira muri mu kubazo hakana cyangwa interrogative negative ucubigira mugabo umenye isiguro umenye ivyo uvuze uko bice bigufasha no kutavyibagira no kuba umuntu avuga icongereza mu buryo bubereye kandi avyishimiye kandi wanashaka afise ikimwemeza yuko ivyo avuga ari vyo niyo ntumbero nyamukuru eko rero novuga ko uno munsi twogarukiriza hano kumbure kino cigwa cabaye kirekire ndizera ko nzoshobora guhica mu migwi ibiri uko biri kose nta kibazo tuzokomeza tuvyigira hamwe ndipfuza rero imbere yuko turangiza ngomba kubasigira agakorwa musigare murakora kugira nitwabandanye ikindi gihe tuzobandanyirize namwe mwamaze kumenyera umusanzu gakora gakomeye ahubwo bishobotse kubera ibintu vyigwa cyane bishira kuri YouTube cyangwa ndizera ko nzobishira no kuri Facebook nanifuza ko muca mushira inyishu mu ma commentaire hama muce mutanga uburorero nkuko nzobana bibasabye kandi ndabandikira ngaha muce mubibona ego rero nkuko mubibona hano turafise ndafise agakorwa nabahereje mwisanzwe akanya twokita homework nkuko mubibona hano hariho home bisigura muhira work bisigura akazi so akaco tuvuga ko ari agakorwa kimuhira nkuko bivuga mu kirundi agakorwa rero ndibaza ko kano gakorwa katagoye reka twandike ndagasomere mu gihe kumbure byo wagora majambo mwabo mbwa ndibaza misi yose naho ntubigisha vyose mutegeza kumenyereza kuraba
muri kazinduzi dictionnaire ukaraba amajambo mashasha n'ibindi nk'ivyo kuko nivyo bigufasha kwimenyereza cane. Ijambo rya mbere ni barafise imbwa. Imbwa mu congereza bayita dog. Maria agiye kw'ishure. Ishure turazi ko bavuga school. Yohana nta karamu afise. Ikaramu twavyumvise. Mbega murafise ikibazo? Ikibazo ni question cyangwa question mu gifaransa. Ngo ukoresha a question. Hama iryungane rya nyuma ni mbega nta nzu bafise. Tubivye twabibonye rero nabibehereje kugira mwimenyereze mubone ico bibasigura mushobore no kuzoshobora kubikoresha mu buzima bwa misi yose igihe muriko muraganira n'abandi icongereza. Ego no musi rero ko tugarukiriza hano hama mukomeze kwiga hama mufise ikibazo murashobora turafise groupe ya WhatsApp tuzoshobora kubandanya no kuganira n'ibindi vyigwa biri imbere. Reka no musi tugarukiriza hano ndabashimiye ko mwabikurikiranye. See you soon. Yeah.